Gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Z'abakunzi ba BBC Gahuza miryango mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki 25 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba i Masisi hari kumirwana ikomeye nyuma y'ibitero bya drone ku bakuru ba M23. Ese abaturage bamerewe bate? Ni nguvu sana, ni ngumu kabisa bana. Ego cyane intambara zirakomeye bariko bararwana. Haciye indwi zibiri abantu batizabo bahunga baturatura. Abantu bafise ubwoba kubera babona igihe cyose ari ngwano nico gituma bataronka niyo bahungira. Naho mu Rwanda amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yarazamuwe. Mu Burundi umugore umwe rukumbi witwa Bertiye Ndayizeye akorana n'abagabo mu ruganda rukora inkweto. Se nizihe ngorane ahura nazo? Ingorane ya mbere nuko hari igihe n'abakiriya binjira bakabona umengo nyene ntavyo nshobora kuko bansanze ngaha mu bandi bagabo baravuga ati none ujya n'umufundi ni mufundi w'umugore ko tutamenyereye nawe urashaka gukora ikirato. Naho mu yandi makuru mu mikino Mubirigi Mathieu de Klerk yatsinze agace ka kane ka Tour du Rwanda ariko ubu iyobowe n'umudage wa NSN Development Team. Ayo nandi makuru menshi nabateguriye ntimucikwe ndi Yves Bucyana. Ayo makuru hagarariwe na Judas. Mbere ko tutagira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye Chance Habimana waduteguriye amakuru agezweho. Vatican ivuga ko Papa Leo azogendera ibihugu bine vyo muri Afrika mu kwezi kwa kane. Uru rugendo ruzoba ari rwa mbere runini agize mu mahanga muri uyu mwaka gushika ubu. Muri urwo rugendo rw'imisi 10 azogendera Algeria, Angola, Guinea Equatoriale na Cameroon. Ni ryambere umupapa wa Ecclesia Katolika azobagendeye igihugu ca Algeria aho bitegekanijwe ko azohimiriza ibiganiro vyo kumvikanisha ukwemera kwa Gikristo no kwa Islam kwiganje cyane mu banyagihugu bo muri Algeria. Zimbabwe yanze amasezerano yo guhabwa imfashanyo yatanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika angana na miliyoni zirenga $360 z'amadolari mu gihe c'imyaka 5 kubera impungenge zerekeye icipfuzo ca Amerika cuko ishaka amakuru ku magara y'abanyagihugu. Leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko zitwara amahera hari umwumvikano ku mpande zose. Ni inkuru yashingaye inyoka mwumva mu ijwi rya Juventine Muragije Maria. Mu butumwa bw'ibanga bwagiye habona Perezida Emerson Mnangagwa yategetse leta guhagarika ibiganiro na leta zunze ubumwe za Amerika ku mfashanyo nshyashya ijyanye n'ubuzima. Ibi ngo yabitewe nuko amasezerano ashobora kubangamira amakuru yerekeye abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Umuvugizi wa leta yavuze ko Washington yari kwirondera uburenganzira bwo kuronka ibizamini bishingiye ku maraso y'abaturage ku mvo y'ubushakashatsi ndetse n'inyungu z'ubucuruzi. Ahereye kuri ibi yavuze ko leta ntacyo yari kuzunguka ku miti mu bihe biri imbere. Leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bitanga imfashanyo nyinshi muri Zimbabwe yatangaje ko igiye gutangira kugabanya uburyo yatangagamo inkunga muri iki gihugu. Donald Trump yashikirije ijambo rijanye nuko igihugu kimeze yari ryuzuyemwo gushavura aho yashimagije ivyo yise ihinduka rikomeye rya Amerika. Mu gihe amatohoza yerekana ko abanyamerika benshi batanezerezwe n'ubuyobozi bwa Trump, umukuru w'igihugu ntiyerekanye ko ashaka guhindura inzira rimwo. Yagwaniye cyane ingingo yiwe yo gushiraho amakori ku bidandazwa byinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yavuze kandi ko imbibe za Amerika uwariho zirinzwe cyane kuruta ikindi gihe cyose kandi kingingo ziwe zo gukaza umutekano kubijanye n'abimukira n'ivyaha zizobandanya. Abademokrate bamwagirije kubesha no kurondera abo yagiriza mu gihe ariko aritungisha we n'umuryango wiwe. Dufite imirimo myinshi kandi ubu abantu bafite akazi uyu munsi ni benshi kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose mu mateka y'igihugu cyacu. Ishiramwe mpuzamakungoni riraburira ko inzara muri Somalia irikirushiriza gushika ahantu habi cyane, abantu miliyoni 6 n'igice bakaba bahanganye n'inzara ikomeye cyane. Abo ni hafi inshuro zibiri z'abari muri ico kibazo mu mwaka uheze mu kiringo nk'iki.
abanyagihugu barenga miliyoni 2 bashize mu rwego rw'inzara iri munsi y'ikiza. Somalia ihanganye n'igihe kirekire cyo kubura imvura, umutekano muke n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro by'ibifungurwa. Umutekano muke urahungabanya ubudandaji kandi ukagabanya uko imfashanyo z'abagira neza zishikira abazikeneye. Odi isaba ko ho kwihutirwa kongerezwa imfashanyo. Latifa. Urakoze Chansa. Abarundi bari barahungiye muri Tanzania bakomeje gutaka ubwinshi muri iyi minsi. Ejo mu gitondo yitezwe ko hazataha abarenga ibihumbi 4. Kuva uyu mwaka watangira hamaze gutaha abarenga ibihumbi 28. Leta ya Tanzania ifite intego yo kumpera z'ukwezi kwa gatandatu ibice byari bituyemo impunzi z'abarundi mu makambi ya Nduta na Nyarugusu byaba byafunzwe ku buryo abari babituyemo barenga 130 bose bazaba bamaze gutaha. Abatahutse binjira mu ntara za Burunga na Buhumuza mu majyepfo no mu burasirazuba bw'u Burundi. Mugenzi wacu Prime yageze muri aka karere. Uwo musozi witwa Muka ni muri komine Gisagara mu ntara yahoze yitwa Cankuzo, ubu iri mu ntara shasha yagutse yitwa Buhumuza. Ni umusozi rero uri ku mupaka na Tanzania. Nk'ubu nka kilometero wogenda kugira ngo ntubu urashika ku butaka bwa Tanzania, ahitwa Kakonko mu Burundi yogeranye na komine hama district yayo ikaba ari Kibondo mu ntara ya Kigoma. Uwo musozi rero wa Muka ico wisangije nuko abantu babuwa ko benshi atari imvukira zaho bava mu zindi ntara zitandukanye nkaza Ngozi, Gitega, Kirundo, Karuzi, mbere n'ubutwara uwo musozi simvukira yawo avuka mu Kirundo. None n'ukubera iki abatahuka benshi ariho bakunda kwerekeza? Wumvirije impamvu z'igituma baza ngaha ututahura yuko ikibazo c'impunzi gifise imvo nyinshi, naho harabo bwa mbere bahunga ikibazo c'umutekano, mu nyuma cahindutse ikibazo cyo kurondera ubuzima. Aha rero kuri uwo musozi wa Muka, kubera kera hari amatongo menshi kandi yagutse kandi amera, niho baza kurondera kugira ngo baronke aho barima. Ariko ubu kubera abantu babaye benshi ayo matongo ubu yaraze, yamara rero kubera uwo musozi uhana urubibe na Tanzania, bavuga yuko bahashima kuko baza hanyuma bakaja ku Tanzania bagakotesha amatongo bakarima hanyuma bakimbura ibibabeshaho. None subwo nukuvuga ko iyo batahutse bageze mu kindi gihugu bahita babona icyo bakora kugira ngo babashe kuba bakibeshaho? Oya, benshi mu bashasha nk'ubu nk'abamaze iminsi batahutse ntibashoka baronka ico bakora, ariko kubera babaje bakurikira abandi bari mu buhungiro nabo batashe bagashikira ngaha, baza ari bakurikira kugira ngo babereke ingene bashobora kurondera ubuzima. Baracyaraho rero barondeza niba ari kuja gukota muri Tanzania bazogende, canke baja gukorera abandi basanzwe barimirayo bagende. Ikibafasha rero mu minsi ya mbere hari amafaranga abajejwe abatahuka abajeje impunzi zitahutse babaha bagishika. Angana gute? Abagore babiri twavuganye bambwiye yuko umuntu agishika bamuha ibihumbi birenga gato 500 by'amafaranga y'u Burundi, bakanamuha amafaranga yo gufata imodoka imushikana iyabashaka kuja. Hanyuma ngo bamaze iminsi barabongera ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi nyene. Ayo rero niyo mafaranga abarababeshejeho mu minsi ya mbere yuko nabo barondera imirimo bokora kugira ngo baronke ingene bibeshaho. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge harakoze cyane wageze mu karere ka Gisagara mu ntara ya Buhumuza ku musozi ugeraho benshi mu batahutse. Dukomeje n'aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba imirwano ikomeye yabaye kwa kabiri igakomeza kuri wa gatatu mu gitondo mu duce twa Nyamaboko na Osobanyungu muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu ya ruguru yatumiye abaturage benshi b'abasivili bava mu byaho nkuko abo muri societe civile babivuga. Iyi mirwano irimo kuba nyuma y'ibitero by'indege za drone za FARDC zahitanye Wiringoma umuvugizi wa gisirikare wa M23 bivuga ko byakomerekeje n'abandi bari kumwe nabo. Mugenzi wacu Samba Cyuzuzo yavuganye na Sadiki Voltaire Batundi ukuriye societe civile ya Masisi hatangira amubaza uko imirwano imeze. Ndiyo kabisa, vita ni nguvu sana, ni ngumu kabisa banagombana. Ego cyane intambara zirakomeye bariko bararwana. Uruhande rwa leta ya Kongo na Wazalendo rumaze kwigarurira ibisagara nka Mahanga, Kazinga, Kasenyi, Kokwe, Bukumbirire, Nyakigano, ubu naho bariko bagwanira Kalangala. Bako nagombania leo Kalangala. Hanyuma ku basivile bo byifashe gute? Turumva ko bakomeje guhunga. Kumeisha
wiki mbili kabisa watu wanakimbia makazi yao, wanakimbia huku na huku. Haciye indwi zibiri abantu batizabo bahunga baturatura. Abantu bafise ubwoba kubera babona igihe cyose ari ingwano, nico gituma bataronka niyo bahungira. Barazunguruka bagasanga iyo bagiye hari intambara. Bariko barahunga impande zose. Bako nakimbia kabisa ngambo zote. Nka societe civile ukuriye, hari icyo muri gufasha abantu bari guhunga? Ndiyo, tuko tunajikaza tunawaambia wakimbile kwenye miji kabambi. Ego turiko turakora ibishoboka. Tubahanura guhungira mu bisagara binini biri ku mabarabara, kubera hoho barashobora kuronka ubufasha bwihuta. Kuko bahungiye ahatagira amabarabara, ntibashobora kuronka ubufasha bunyaruka. Mu bisagara biri ku mabarabara, niho bashobora gushikirwa n'abatanga imfashanyo. Kwa watu wenye wanahudumia watu wakimbie. Uwo yari Sadiki Voltaire Batundi ukuriye Societe Civile ya Masisi. Dukomereje mu Rwanda, muri iki gihugu haherutse gusohoka iteka rya Minisitiri w'Intebe ku mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza azwi nka Mutuelle de Santé, hatangwa na buri muturage kugira ngo abashe kwivuza mu gihe cy'umwaka wose. Abantu benshi basanze ayo mafaranga batanga yariyongereye, ndetse bamwe bakavuga ko kuyabona bizagorana. Anne Marie niwe mwiza yaduteguriye iyi nkuru. Nkuko bigaragara mu itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, umuntu wanditse ku rwego rwa mbere ari narwo rw'abakene cyane azajya yishyurirwa na leta 4,000 ku mwaka. Uwanditse ku rwego rwa kabiri azajya atanga umusanzu ungana n'3,000, leta imwongerereho 1,000, naho uwanditse ku rwego rwa gatatu atanga umusanzu 5,000 kandi wayishyurire yose kuko leta nta kizajya imwunganiraho. Uwanditse ku rwego rwa kane we azajya atanga umusanzu w'8,000 ku mwaka, naho uwanditswe mu rwego rwa gatanu ari narwo rwo hejuru atanga umusanzu wa 20,000 ku muntu buri mwaka. Abantu bamwe bagaragaje gutungurwa ndetse no kutishimira ko leta yazamuye umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza mu gihe bavuga ko basanzwe bagowe no guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko hamwe n'ikiguzi cy'ubuzima. Ikigo RSSB kivuga ko izi mpinduka zigamije kwagura ndetse no kongera serivisi z'ubuvuzi zihabwa abafite ubwisungane mu kwivuza, hamwe no kujyanisha ubwiyongere bw'abakenera serivisi z'ubuvuzi ndetse no gutanga ibikenewe uko bikwiye. Leta ivuga kandi ko muri serivisi zitangwa kwa muganga hiyongereyeho izindi nyinshi zinahenze cyane, zirimo nk'izo kuyungurura amaraso, ubuvuzi bwa kanseri, ubuvuzi bw'impyiko ndetse no kuzihindura, ubuvuzi bw'umutima, imiti itari isanzwe itangwa ku bakoresha ubwisungane mu kwivuza nayo ikazajya itangwa n'ibindi. RSSB ivuga ko ubusanzwe abaturage batanga umusanzu wa 33% by'amafaranga akenerwa ku mwaka, naho leta igatanga 67%. Ivuga kandi ko muri uko kuzamura uyu musanzu abaturage bazajya batanga 48%, leta ikomeza itange menshi agera kuri 52%. Bamwe mu baturage ariko bavuga ko amafaranga bazajya batanga ari menshi kuko hari na benshi bagorwaga no kubona ayo bari basanzwe basabwa kandi nibura yari make ugereranyije n'ayashyizweho ubu ngubu. Abo bongeraho ko leta igena ibi ititaye ku mikoro yabo n'ayasanzwe atameze neza, cyane ko aho bakura ubushobozi hatigeze hahinduka. Kuri iyi ngingo twagerageje kuvugana na RSSB ariko ntitwayibona. Arakoze Anne Marie niwe mwiza, reka dufata akaruhuko gato turagaruka mu kanya. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Tugarutse ne amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Imwe mu nkuru ziri kuvuga cyane ku isi ni ijambo rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yagejeje ku gihugu, aho yagarutse ku byo avuga ko yageze mu mwaka umwe gusa mu gihe amaze atangiye manda ye ya kabiri. Mugenzi wacu Bernard Bangukila yakurikiranye iri jambo. Mu kanya gashize navuganye nawe ntangira mubaza iby'ingenzi byariranze. Donald Trump yarashikirije ijambo ngarukamwaka rizwi nka State of the Union, aho yavuze ko mu mwaka umwe gusa ashikanye Amerika ku rugero itari bwigera ishikako. Akaba yavuze n'ibindi bitari bike amaze kurangura, cyane cyane mu bijanye n'ubutunzi, umutekano, kwivuna abansi, ikibazo c'abimukira giteje indubu muri Amerika, imigenderanire, amagara abantu, amasoko ntangaguvu n'ibindi bisata byinshi by'igihugu, aho avuga ko amaze kurangura ibikorwa by'akataraboneka kandi ko ashikanye Amerika mu gihe cy'iterambere ridasanzwe. Ariko kandi yifate mu gahanga bikomeye abo mugambi utavuga rumwe w'abademokrate, aho yabagirije ko bataye igihugu mu kaga, ariko ko wewe yashoboye kugishayura mu kanya gato cyane. Bernard, mutarakomeza cyane, waruvuze ko yanavuze ku kibazo cy'abimukira cyavuzwe cyane mu minsi ishize. Ese yabivuze iki?
ego ico kibazo naco n'ikindi kibazo bagarutse ko hamwe n'ivyo yakoze kugira ngo ahangane naco, aho yashimagije ingingo yagiye afata avuga ko ari zo gukingira imbibe no kwigiza yabimukira badafise ibyangombwa. Akaba yanavuze ku ruhigi kuri ababimukira cyane cyane nko mu ntara ya Minnesota, nayo ikaba ariyo ya mbere ifite abanyagihugu benshi bakomoka muri Somalia, aho yabifatiye mu gahanga avuga ko baje kunyaga amatungo agenewe Abanyamerika. Amajambo mbere arakaje umushingamateka Ilhan Omar, umukenyezi aserukira iyo ntara akomoka muri Somalia nyene, aho mbere yaciye akaruru amwita umubeshi igihe ariko arakina ijambo. Mu mwaka ushize kandi nabwo yigeze gusaba igihembo cyitiriwe Nobel ku byo yavugaga ko yari amaze gufasha isi mu bijyanye n'amahoro, aho yavugaga ko yashoboye guhosha intambara zitari nke. Ese kuri iki cyo nta kintu yigeze bivugaho? Ego kenshi arakunze kuvuga ku ntambara yemeza ko arangije. Muri iri jambo rero yemeje ko ashoboye nyene guhagarika intambara 8 yadondaguye kuva muri Aziya ukaja mu buseruko bwo hagati, Buraya, eka mbere muri Afrika, aho yanavuze ko yagarukanye amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda rusanzwe rwagiriza ko ariko rufatiye umuriro abagwanyi b'uhari M23 hamwe n'igisirikare ca Kongo, nubwo tuzi ko intambara yoyo muri iki gihugu ibandanya. Rero abandanye yemeza nyene yuko ari kibirengeye mu kugarukana amahoro ku isi. Hanyuma iri jambo ryawe ryakiriwe rite cyane cyane n'abatavuga rumwe nawe? Oya, nta kundi bari kuryakira atari kubunegura ku bibazo bitari bike nyene, bavuga ko yitwaramo nabi, haba ku kibazo c'abimukira, ikibazo c'ubutunzi, eka mbere n'ibindi bitari bike, ku buryo nka Hakeem Jeffries arongoye nk'abademokrate mu nama nshingamateka yavuze ati umwaka Trump amaze ku butegetsi ni akaga gakomeye. Uyu nawe mbere akaba yunganiwe na mugenzi we Chuck Schumer, uyu akaba arongoye inkewa z'abademokrate mu nama nkenguzamateka, nawe avuga ko ijambo riwe ryose ngo rimaze avuga ibinyoma mu ntumbero yo kuzibira ibihengeri byinshi cyane biranga ubutegetsi bwiwe. Arakoze cyane Bernard. Tukomereje i Paris mu Bufaransa, abaserukira barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 basabye urukiko rukuru rw'abaturage ruburanisha ibyaha bikomeye muri iki gihugu kongera gusubiramo no gusuzuma neza ibyaha biregwa Claude Muhayimana. Claude Muhayimana, umunyarwanda w'imyaka 65 utuye mu Bufaransa, ari kuburanishwa mu rubanza ku byaha byo gufasha no kugira uruhare muri jenoside ndetse no mu byaha byibasiye inyokomuntu. Ibyo byaha aregwa bivuga ko byakorewe mu cyahoze ari prefegitura ya Kibuye mu mwaka w'1994 aho yakoraga akazi k'ubushoferi. Kuri uyu wa gatatu habaye umunsi wa nyuma w'urubanza rwamaze ibyumweru bibiri ruburanishwa imbere y'urwo rukiko i Paris. Mu magambo yabo ya nyuma, abunganira abarokotse jenoside basabye urukiko gufata icyemezo gikomeye gishingiye ku buremere bw'ibyaha akurikiranyweho. Umunyamakuru wacu Alain Majesté Barenga wari mu cyumba cy'urukiko i Paris yaduteguriye iyi nkuru irambuye kuri urubanza. Claude Muhayimana yagizwa ko mu 1994 yatwaye abari mu migwi y'intera hamwe abajandarume bari bagiye kwica abatutsi mu modoka, aho yarasanzwe ari umudereva. Abashikiza amanza hamwe n'ababurana babuze ababo 1994 bavuga ko ari mu bambere bafashe ya mbere mu kumara abatutsi. Mu kwita abasentare, uwo mugabo w'imyaka 65 yaserutse atari mu mvuto yidegembya, yagenda acumbagira aho yifashisha umutaka nk'inkoni. Yari yambaye agashati kirabura kandi asa n'utekanye. Sentare yatanguye kumviza abahinga babiri mu by'indwara zo mu mutwe. Uwa mbere yanonosoye iby'indwara zo mu mutwe psychiatrie mu rurimi rw'Ifaransa, uwundi iby'inyifato psychologue. Bose bakaba barasuzumye amagara yo mu mutwe ya Claude Muhayimana. Bombi bavuze ko ari umuntu azi icyo akora, atandwara yo mu mutwe afise kandi adafise ingorane zo kutigenza neza canke ishavu ridasanzwe. Imbere ya sentare, Claude Muhayimana ahawe akanya gato ku kwisigura, yavuze ko yemera koko ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye, ariko avuga ko ata muntu n'umwe yabonye yicwa. Ashimangira ko ico gihe atatahura ibiriko biraba neza. Yibutsa ko ubwicanyi bwibasira abatutsi bwari bwaratanguye n'imbere y'igihumbi kimwe amajana 1994. Avuga ko yakoze ibyo yakora kubera amabwirizwa y'abajandarume bari bitwaje ibigwanisho, bica bagakiza ico gihe bamutegeka kubatwara iyo bashaka, kandi ko ivyo bakora watarabizi uretse kurokora gatwe mu kubatwara aho bashaka. Abashingwa manza baserukira babuze ababo 1994 n'imiryango isaba indishi basabye sentare gutanga igihano gikomeye. Bavuga ko ari ubwo butungane bwotangwa kubahotewe n'abazize jenoside. Ku ruhande rw'uregwa, abamwunganira bavuga ko ataca yakoze. Bavuga ko yari umushoferi asanzwe akurikiza amabwirizwa y'abamurongoye, na cane cane abo mu nzego za gisirikare aribo bica bagakiza mu 1994, ko atarazi imigambi yabo yari atwaye ico gihe.
Claude Muhayimana yongera ko mu kwezi kwa kane hoho abajandarume aribo bari bafise ijyanyuma mu cahoze ari prefecture ya Kibuye aho yari asanzwe aba mu gihe ca 1994 Claude Muhayimana yakora nk'umushoferi nimwe mu mahoteli yegukira urwego rw'igihugu rujeje guteza imbere ingenzi na bamukera rugendo yagizwa ko yatwaye interamwe n'abajandarumwe bari bagiye kumara abatutsi mu burere bwa Karongi gitwa Bisesero n'ahandi mu burengero bw'u Rwanda ahabera ubwicanyi bwinshi bw'abatutsi mu rubanza rwa mbere rwari rwabaye mu 2021 sentare yari yamuhanishije icaha c'imyaka 14 yo gufungwa aho yari yagiriye ibyaha bya genocide ariko yaciye yunguruza ugo rubanza araheza ararekugwa inyuma y'umwaka umwe gusa gutyo arunguruza n'urubanza ipari mu Bufaransa. Alain Majesté Barenga. N'umwanya w'amakuru y'imikino twateguriwe na mugenzi wacu Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza bakunzi b'imikino kuri BBC. Aha ni mwirushanwa rya Tour du Rwanda twinjira mu mujyi wa Rubavu. Umubirigi Mathieu de Klerk ukinira ikipe ya Sudal Quick Step Devo Team niwe wegukanye agace ka kane ka Tour du Rwanda katurutse mu mujyi wa Karongi kerekeza i Rubavu ku ntera y'ibirometero 127 n'ibice bibiri. Yageze ku murongo ari kumwe n'umudage Moritz Krejci w'ikipe ya NSN Development Team. Bombi bakoresheje amasaha 3 iminota 5 n'amasegonda 55. Basize igihe kingana n'iminota 3 igikundi cyaje inyuma kirimo n'umunyarwanda Byukusenge Patrick waje ku mwanya wa 11 ku rutonde rusange rwa Tour du Rwanda. Umudage Moritz Krejci yahise ashyiramo intera y'iminota 2 hagati ye n'umudage mugenzi we wa kabiri Adamietz Johannes ukinira ikipe ya Rembe Radnet yo mu gihugu cy'Ubudage. Ku munsi w'ejo ikipe ya NSN imaze kwigaragaza no kujya mu mwanya mwiza wo kwegukana Tour du Rwanda. Izahatana bikomeye n'abakinnyi barimo abo muri Eritrea basanzwe bamenyereye Tour du Rwanda mu gace ka gatanu kazakinirwa mu mujyi wa Rubavu gafite intera y'ibirometero 82. Ku mugabane w'Uburayi haravugwa imikino yo kwishyura guhatanira itike y'imikino ya nyuma ya Champions League. Umukino ukomeje kuvugisha benshi n'uhuza ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Benfica cyane cyane kubera ibyabaye mu mukino ubanza bigendanye n'irondaruhu ngo ryaba ryarakorewe rutahizamu wa Real Madrid Vinicius Junior. Umuzamu wa Real Madrid Thibaut Courtois yavuze ko uburyo Vinicius Junior yishimiyemo igitego mu mukino bahuriyemo na Benfica mu cyumweru gishize muri Portugal bitaba impamvu yo gukorerwa igikorwa cy'ivangura rishingiye ku ruhu. Vinicius yavuze ko yakorewe ivangura rishingiye ku ruhu n'umukinnyi wa Benfica Gianluca Prestiani hashize akanya gato atsinze igitego cyahaye intsinzi ikipe yo muri Espagne igitego kimwe ku busa. Prestiani yahakanye ko yakoreye ivangura rishingiye ku ruhu Vinicius ariko yahanishijwe guhagarikwa by'agateganyo umukino umwe na UEFA mu gihe hagitegerejwe ibizava mu iperereza ryuzuye riri gukorwa n'akanama gashinzwe imyitwarire. UEFA yavuze ko ibindi bihano bishobora gutangwa ririya perereza rirangiye. Umutoza wa Real Madrid Alvaro Arbeloa yasabye UEFA gukoresha iki gikorwa nk'amahirwe yo gutanga ubutumwa bukomeye bugaragaza uruhande ihagazemo. Hagati aho ikipe ya Paris Saint-Germain irahura na Monaco mu gihe Paris Saint-Germain yatsinze umukino wa mbere 3-2 i Monaco. Uyu mukino ariko ugiye kuba mu gihe myugariro Paris Saint-Germain Achraf Hakimi yavuze ko yiteguye kugezwa imbere y'ubucamanza nyuma yo gushinjwa icyaha cyo gusambanya ku gahato. Umugore ushinja uyu kapiteni wa Maroc kumusambanya ku gahato iwe mu rugo mu murwa mukuru Faransa muri 2023. Icyo gihe uyu mugore akaba yarafite imyaka ngo 24. Hakimi ahakana ibi birego. Ibiro by'ubushinjacyaha bwa leta i Nanterre mu nkengero z'uburengerazuba bwa Paris byatangije iperereza ry'ibanze mu kwezi kwa gatatu 2023. Nta tariki irashyirwaho uru rubanza ruzaberaho. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Reka tubasogongeze ku kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo.
mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. muraho neza madamu Shyaka? Ye unyitabye ngo iki Stefa? None se iyi nimero ko nayanditseho madamu Shyaka? Ntabwo ari we rero, ni ngewe umutiye telefone. Wowe nde? Ni mukobwa Jana yewe. None se ubwo telefone ya Devota uhuye he nayo koko? Ubwo se ukonye wanya nibyo ngombwa kurusha icyo ngushakira Stefa. Icyo ushakira se ni iki? Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje mu kiganiro cy'abagore twateguriwe na Patrick Waso. Ikiganiro cy'abagore cy'uno munsi kibashikana muri rumwe mu nganda zikora ibintu bitandukanye biva mu nshato cyane cyane birato. Ni uruganda rwitwa Atecom, Atelier Technique de Cordonnerie Marquinerie, ruri muri quartier Kigobe mu gisagara cya Bujumbura. Muri urwo ruganda hari umugore umwe rudende arukoramwo, nawe ni Bertie Ndayizeye. Uwo mukenyezi arafise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza muri psychologie clinique, yigisha n'igifaransa ku ishure ryisumbuye rya Gasenyi. Gukora no gushona ibirato bifasha Bertie Ndayizeye gusahiriza umuryango wiwe nkuko wenyene avyivugira. Je nk'umukenyezi byaramfashije gose mu kwiteza imbere kuko birafise icyo byinjiza mu muryango, ucusahiriza mu muryango. Burya warumenyereye gusaba canke abana bijanye n'aby'abana ugasanga nawe uri afise icyo uri kurafasha mu muryango. N'ikindi byanyunguye byaranyuguruye mu mutwe kubera umaze kuja mu mwuga ukaja hamwe n'abandi bakora imyuga ugaparticipa mu ma exposition usanga hari ibintu byinshi utaruzi uri kuramenya. Ndakora ibirato by'amasandare, ibirato byugaye, amafame y'abagabo, amasentire, amashakoshi, ibintu byose bishobora guhingurwa mu rusata. None winjiye muri ubu mwuga gute? Jewe ninjije ngaha mu mwuga n'umugabo wanje, hanyuma ndabiraba ndabona ko ari ibintu bifite icyo byokungura mu buzima umuntu kandi ari umwuga mwiza cyane. Hama ndavuga nti nanjye ndakwiye kuwiga hama nkaza nkamufasha. Bertie, we nk'umukenyezi rero kandi inarugo, urabona yuko vyoroshe kuja mwirigara ry'abagabo cyangwa ry'imisore uri kurakata ufise isizo ukata utegura design y'ikira canke sandal, we nk'umugore birakorohera? Je biranyorohera kuko nta kibi ndabibonamo mu gihe ndiko ndakora ndiko ndarondera ubuzima. Kurya nabo nyene baba bariko bararondera ubuzima, nanje nibaza ko ari uburenganzira bwe wanje bwo kurondera ubuzima. Ndabikora kandi hari binyohe ndi kumwe nabo turakorana atakibazo. Nta buyega nta kintu n'ubwoba ngo urashyiramo ijisho mu kibano cyangwa hano? Nta byo kuncisha mu ijisho, ahubwo yaba byashoboka nshaka kugera kure. Uwo munagoye komande 2 azukiro nka ryari nyuma y'imisinga cyangwa indwi zingahe? Mu bisanzwe komande biravana niyo komande baguhaye ingene bimeze. Hari komande no mu masaha 2 ushobora kubitanze nk'isandari bisemple. Mu masaha 2 umuntu urashobora kumubwira uti cara ngaho ukayicapa ukayikata ukayifatanya hanyuma ukayimuhereza. Hari komande nyene igorana n'indi tagorana, mugabo nk'umukenyezi ntibisigura yuko nja ntevya pa hapo y'abagabo. Par contre ndashobora kubikora nkananyarutsa mbere no kubasumba. Nga mu kazi kanyu ka misi yose tufatire nko kuri uwo mukenyezi, niziye ngorane ukunda guhura nazo kenshi mu kazi ka misi yose? Ingorane ya mbere nuko hari igihe n'abakiriya binjira bakabona umengo nyene ntavyo nshobora, kuko bansanze ngaha mu bandi bagabo baravuga ati none ujya n'umufundi, ni mufundi w'umugore ko tutamenyereye, nawe urashobora gukora ikirato? Nca ndabemeza nkababwira ko ndagishoboye, niwe mpiyo komande urayo ko ntayikora, hanyuma nkagikora. Iyo ni ingorane ya mbere. Iyindi ngorane ya kabiri, nk'abakenyezi turakunda kugira ingorane y'imitahe, usanga winjiza make. Kubyerekeye rero akazi kanyu ka misi yose n'urugo bica bigenda gute rero? Turafata umwanya w'urugo tugafata n'umwanya w'akazi, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ni ngaha ikiganiro cyacu cy'abagore cy'uno munsi kigarukiye. Mwari kumwe na Patrick Waso, nawe ubutaha.
ikiganiro cy'abagore nicyo kitugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na David. Aya makuru yarahagarariwe na Judas Yihondimonde.